ya ntabwo ndi umurundi ndi umunyamurenge ariko nizere ko abaye igihe kirekire mu Burundi kwera nabaye igihe kinini ikirundi kandi citsa ndetse ko harimo utuntu nyene nikabura nikabura ya narabaye nga mu Burundi narize universite nga mu Burundi muri Université de Lac Tanganyika mejeje nacemba umwigisha ya akazi n'akazi umuntu akagira umuntu azogaya akazi kuko akazi karashaka gushikana ku bindi nta muntu Imana yaremye adafise talent kandi iyo talent Imana yashize mu muntu nibwo butunzi Imana yamuhaye ubwo butunzi rero udashoboye kubwo exploiter ushaka gukena kandi ufise ibintu byo gutunga talent ni ikintu gikomeye n'ubwiza bwonyene ni talent. Hello bakunzi ba Empower TV ni Soso Ihad agarutse kuri micro nkuko mubizi turabashimira cyane uko mubandanya kudukurikirana ijoro n'umurango aho mubandanya kutwereka ko muri kumwe natwe kenshi cyane mu gukora subscribe na like by'ukuri biradushika ku mutima cyane twavuga ngo aba bakunzi bacu bakwiye ibintu bizima rero ntiduhengeshanya kubazanira ibintu bishasha kandi ibintu bisukuye aho tubandanya gutumira abantu batandukanye bakaduha intahe zabo mbese bakatubwira uko babandanya gukora mu kwiteza imbere rero uyu munsi dufise umutumire mbona ameze neza cyane sinzi ko namutango n'umusore canke umupapa ariko araza kuvyivugira umutumire wacu avuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika murumva nyene ko ibintu ari shosho naje sindamuzi ariko araza kutwidondora yivuge abwira abakunzi ba Empower TV uwariwe mbese nivyo asanzwe akora mu buzima busanzwe turaguhaye karibu cyane muri Empower TV umukunzi wacu murakoze cyane mwakoze no kutwitaba ku butumire jewe nabatumiye sindabazi cyane ariko ndavuga ngo uyu muntu nkuko narumvise ngo hari umuntu yaje na cyane cyane ndamuzi mu kuririmba ndavuga nti irifoko mutumira akatubwira ibyo sanzwe akora canke uwariwe muri rusangi rero nashaka wibwire abakunzi ba Empower TV wisobanure nyene bakumenye ku burebure. Murakoze mwagize neza kuntumira ndabashimiye mwe nabo mukorana muri TV yanyu ya Empower. Murakoze cyane. Mazina nitwa Eric Nkuru mvuge ngo mbaye muri iminsi mbanga ndi Bujumbura ariko muri iyi minsi bisigura ko ufise handi hantu waje kuturamutsa. Yego naje kubaramutsa mugabo imba muri Amerika muri state ya Texas mu mujyi wa Houston. Mbega Eric mu buzima busanzwe nigiki oya naraja mu kuvuga ngo nigiki mbega Eric yoba yubatse ko mbona ndabona intoke nta paratiriko niko bayita mu Kirundi mwoba mwubatse canke muracara abasore nziko hari abakunzi ba Empower TV bashaka kukuraba bakagushima ubona ko mbona usa neza urakeye hari abakobwa bashaka kuvuga ngo uyu muntu ntasanzwe rero murashaka kwivuga mukavuga ngo ndubatse canke ndubatse umudamu n'abana babiri uwa mbere yitwa Link uwa kabiri yitwa Erika. Ariko mwana ubatse mukiri bato je nawe menga yareke ivyo bintu ndakuze sinereka kubwa kuberewe Eric. Thank you. Uraberewe cyane. Rero tubandanije naye nakubajije ngo mbega Eric mu buzima busanzwe asanzwe akora iki ushobora kuba ufise n'akazi ngaha mu Burundi nkaba ntabizi ugasanga uragakuruza kwiterambere ryakuze ubu abantu bashobora gukora ibyo bita ngo online nibaza ko abakunzi ba Empower TV bari mu ntahure hari ibyo bashobora kuvuga ngo akora online cyangwa ugasanga ufise akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene Eric mu buzima busanzwe rero nigiki akora iki? Urakoze mu buzima busanzwe je nsanzwe ndo muririmbyi ndirimba indirimbo zimbaza Imana canke indirimbo za gospel nkuko bakunda kubivuga mu Cyongereza ariko ndafise n'akazi ivyo bintunze mugabo sanzwe nkora n'ibindi bikorwa hari akazi ka minsi yose akazi gasanzwe nk'akabandi bakora to
ya nivyo nkoriri muri Amerika. Hano naho naje kuramukanya, kuramutsa mwebwe, kuramutsa umuryango. Uvuze ngaho nyine ngo kuramutsa umuryango, byumvikane ko umugore wawe n'abana bawe babiri wavuze baba ngaha mu Burundi. Okay, ni byiza cyane. Bariko urabandanya ntibari bwaheze ngira ko twibwiye. Ya nariko ndavuga ko ibi vyo kuririmba sivyo bintunze, siko kazi nkora ko nyene. Ndabikora mugabo sina kandi kazi gasanzwe muri Amerika. Okay, tubandanije ngaho nyene ivyo bibiri uvuze kwaba kuririmba kwaba no gukora ibintu bisanzwe bitandukanye byose ndaza kubijako, mugabo nashaka gutangura ubwa mbere na mbere ku kijanye no kuririmba. Mbega Eric, uratubwiye ko usanzwe uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Watanguye kuririmba ryari? Uri kurabona ubona bigeze hehe? Nk'abantu kunzi ba Impower TV bashobora kuba batakuzi, ubona nyene ugukura kwiwawe canke kwaguka kwiwawe bigeze hehe? Je natanguye kuririmba kera cyane gose, mugabo kandi si hagufi. Natanguye kuririmba muri chorale muri mengo ni muri 2010 ndibaza. Nkuko abantu bose baja mu ishengero bakabandika muri chorale bakaririmba akabaririmbyi basanzwe. Narabibandanije gushika muri ndibaza muri 2017 niho nacenza muri studio ndakora indirimbo ya mbere yitwa Dereva. Yesu ni dereva kandi ntagira impanuka. Abantu atwaye dereva, nashatse kuvuga ni shoferi. Birumvikana. Abantu bose atwaye ategeza kumekinga shoka bashikanya amahoro. Nca ndayiririmba ndayikora kwa Miri. Wayikore ngaha nyene mu Burundi? Narimba ngaha mu Burundi, ngaha Bujumbura nyene. Ndayikora kwa Miri. Iheze nca nkora iyindi yitwa Imana ntabwo ihamagara ababizi canke se abantu tubona ko babishoboye. Nta nubwo ihamagara abantu bari qualifié mu bintu, ahubwo ikarifiye abantu yahamagaye. Bisigura ko ishaka kuguhamagara twe tubona umenga mu maso yacu ntufatika, ikagushitsa mu gikorwa igaci kugira umuntu ufatika kuko nibikora. Nca ndayikora mugabo umengo nayishize hanze maze gushika hariya, mugabo nayikoreye aho nyine uvuze ngo umaze gushika hariya harabashobora kwibaza ati mbega Eric none no Murundi urumva akaba nuwa hariya, mbega wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari? Nagiye muri 2018. Indirimbo ya mbere wayikoze 2017, iya kabiri ikora washitse muri Amerika. Nayikoreye hano mugabo umengo nayishize hanze ndi hariya. Wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari? 2018. Okay. Ya ntabwo ndo Murundi. Ndi umunyamurenge. Ariko nizere ko wabaye igihe kirekire mu Burundi kubera nabaye igihe kinini Kirundi kandi ciza, ndetse ko harimo utuntu nyene nikabura. Ya narabaye ngaha mu Burundi, narize universite ngaha mu Burundi muri Université de Lac Tanganyika. Mpejeje naciye mba umwigisha, nce mfatingwa mba umwigisha. Gushika muri 2018 ngiye nyene ivyo nakora. Okay, urakoze. Nari nakubwiye ukigira ucibwira abakunzi ba Impower TV, ndakubwira ngo turaza gufatira kuri ivyo bintu bibiri wavuze. Aho wavuze kimwe ku kijanye na gospel kuririmba, uravuga ica kabiri ku kijanye n'ubuzima busanzwe ivyo ukora canke iki. Ndakubwira ngo ivyo byose turabivugako. Reka tubanze duheze ibijanye n'umuziki ca twinjira mu buzima busanzwe. Sivyo? Nta kibazo. Okay, wari kurambwira rero ku kijanye no kuririmba. Urambwira ngo wararimbye indirimbo ya mbere muri 2017, ya kabiri 2018, iya kabiri uyisohorera, mbese uza kuyerekana washitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbega kuva ico gihe ko ndumva igihe si kirekire cyane, nubwo navuga ngo sinagito cyane, umaze gusohora indirimbo zingahe? Maze gushikari ya muri Amerika ama studio yaho yarangoye gose. Naciye mba oblige yo kurondera ukungene kubera ndakunda kuririmba. Naciye mba oblige kurondera ukungene oza ndi recordinga and then nkarungika amajwi yanje mu Rwanda ku mu producer witwa Nicola akahinyanyura akankorera indirimbo.
zaramfasha umwanya kugira ngo nipange mugana naciye nsubira nkora indirimbo yitwa amashimwe mugana nayikoreye hariya audio kugira numve ingene bigenda iheze naciye nsubira indirimbo yitwa ntacantandukanya n'urukundo rwa Kristo iyo naciye nkora na video nayo nyene haciye iminsi mike naciye nkora indirimbo yitwa Okay, urashobora kutubwira muri rusange timaze gukora indirimbo izi nizi nibaza ko zizigiti indirimbo zose maze gukora muri studio ni zimaze kuja hanze ntabwo ari nyinshi imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu indwi hajya indirimbo nibaze ngo nizike kugira urinde uronka ubushobozi bwo gusohora indirimbo indwi ndazi ko atari ikintu coroshe mbega izo ndirimbo indwi zose zirafise ama video canke n'ama audio gusa oya zifise ama video n'indirimbo zitatu okay hari indirimbo nabonye kuri YouTube kuko numvise ngo numuririmbyi ndaja ko ndaraba mbona indirimbo wasubiyemwo ya Israel mbonye baza ko uyibona nabonye banayisubiyemo neza ntavuga uyu muntu mbega yari yavuga bari banavuga ntabwo iyo bari kuvugana bakaziza basohorana indirimbo rero ige ndirimbo nabonye ukuntu wayiririmbanye umutima umuntu atabizi ni nkaho yovuga ngo niwe wayisohoye mu bisanzwe kuko ukuntu wayiririmbye naje nyene nayikunze wamenga ndayiboneye kuri wewe wayisohoye wari ufise ikihe gicapo washaka gutanga muri jya mu kwiyumvira gufata indirimbo y'undi muririmbyi ukavuga ngo reka ndayisubiremwo wari ufise ikihe ishusho iya ushaka kugaragaza mu bisanzwe jewe ngishika muri Amerika nashitse ntangura gukora utu video ngatora telefone ngatora na piano and then nkirecordinga nkaririmba indirimbo y'umuntu ari we wese ni natwo tu video nitwo twagiye dutuma izina ry'wanje rimenyekana namba ari indirimbo ya Israel nshikiye ko ariyo iri kumfasha muri ico gihe naca ndayiririmba namba ari indirimbo y'undi muntu naca ndayiririmba namba ari iwanje narayiririmba kuko nari mfise umwanya naratora telefone nkifata video and then nkaririmba utwo tu video rero nitwo twagiye dusirikira mu bantu baramenya Eric ko aririmba rero ijya ndirimbo ya Israel mbonye ni cover ntabwo nayisubiyemwo ngo ngiye muri studio kuririmba ndibaza ni indirimbo naririmbye ivuga ngo sinzibagirwa sinzibagirwa niyo ndirimbo yo nakoreye cover ndayiririmba ntabwo nayisubiyemo muri studio gusa ndamukunda kuko aririmba neza kandi yandika neza indirimbo ariko sinagiye muri studio ngiye kuyiririmba abonye ko ari jeje nyene n'umuntu yari karamvugiriza piano gusa ngengene waririmba mwishenge yavyari bisa neza hari abantu bari imbere yanyu muri ko muraririmbira nayiravye nyene nari mu mwemu irangyohera Okay, aho numva ni sawa ndumvise impamvu wayiririmbye nzabari indirimbo ziko ziragufasha cyane ziganashobora kugushoboza kugira ngo nawe utera intambwe uja ku rwego rwo kwandika izi wawe canke gusohora izi wawe mbega ubu naho urugezo ugeze kuba wiyumvira kubandanya usohora indirimbo nizo zindi wakoze ukeba wiyumvira kuzikorera ama video canke hari igihe umuntu avuga ngo aya ngo ndisaziye ngo nzuza ndaja gusenga gusa ngo ndirimbe muri eglise How yasi ntiyaragera ko ndabiheba n'ubu nyene turiko turavugana hari indirimbo duheruka gukorana n'umuririmbyi yitwa Dairo wayikoreye nayo nayikoreye ngaha kwa Mariko Kibamba ni studio y'umuhungu yitwa Mariko twakoreyemwo audio mugabo twa ejo hashize twariko turakora indirimbo video yayo muri iyi ndwi iza rero turayishira hanze muri iyi ndwi ku mpera y'iyi ndwi abantu bayitegena indirimbo iryoshe gose iryoshe aho nyene ukivuga ngo ni indirimbo iryoshe gose bashaka kugira amatsiko kandi ni ikintu ciza gishobora kubatera inyota yo kumva ngo iyi ndirimbo twumva mushongereza ngo we can't wait urumva ubu wumva nyene urumva uri kuramiramira indirimbo ndayo ryoshe gose fata kantu gatoyi
ukaduhonja nk'abakunzi ba Impower TV kuri iyo ndirimbo twakoze itaraja hanze ako kantu gato canke ntiharagera kumengo no reka barindire bazoyumve ni ariko twizere yuko ari vuba cyane muri indwi nyene muri indwi kumera bazoyumve twizera yuko kuri Impower TV uzoyiduha kare kugira dushobore gose kuyipartager abakunzi bacu ba Impower TV haba kuri Instagram haba kuri Facebook ndayibutsa mbere ko kuri Instagram urandika Impower TV ugashaka kubona ibintu byose dukora no kuri Facebook ukandika Impower TV ugakurikirana ibintu byose tuba twakoze rero bakunzi bacu muravyumva mubandanye ne mubikora neza kujya mwamba tubandanije rero gato wari kuravuga ku kijanye twavuze ku kijanye n'umuziki ndumva n'umuziki uri kuratera uje imbere wanavuze n'ikijanye no gukora aho wavuze wari wanatangwa gushama ibintu byo mu Burundi ngo warigishije ndavuga nti wa muntu rero nasanzwe mbega yigije mu university canke yigishije urumva uri kuravuga kuri ico nubwo ngo muri ico sinigeno kirundi uraziko kinagoye uri kuravuga muri ubwo buryo bwo gukora canke kwiteza imbere mbega amashuri yiwawe wayize ngaha kugira nkako kazi byagenze nubwo ngo nikindi gice ca kabiri tugiye ko tuvuye ku muziki murakoze je nize ngaha mu Burundi gusa university navuze ko nize muri Université de Lac Tanganyika mu Kigobe byumvikane ko waje ngaha wahejeje secondaire ya nari mvuye muri Congo niho nize secondaire niho naronke diplôme d'état ncanza kubandanya université ngaha ncambanganye mu Burundi meje université naciye ndonka akazi ko kwigisha ku ma école privée menshi ndibaza benshi barabizi ko nigishije abanyeshuri benshi ba Impower TV bashobora kukumenya ashaka ari abanzi canke abatanzi sinzi ya bakunzi ba Impower TV mukamubona ukabumuzi ko yakwigishije canke mwaraniganye niwe wandike muri commentaire umuntu azi ko namwigishije yandike muri commentaire hariya ko avuge namba naramwigishije neza canke nabi ndizera ko tugiye kubona ama commentaire menshi ku bwawe we no kubw'ivyo bintu byose wakoze kwigisha narigishije imyaka myinshi umengo n'umunani namba ntaruye nabi umunani simiki imyaka ubundi uvuze imyaka umunani numva ni imyaka myinshi cyane bada none yari yahejeje ishuri ryari ko mbona umenga uracari muto ya je mbone kumengo ndi muto mwasi ndi muto ya mengo nigi namba atari umunani n'indwi gutyo ya sinibuka neza kuko naravyibagiye narahinduye sinkicigisha ariko nigisha iminsi itari mike turacabandanya rero mu by'akazi uvuye mu kwigisha wacuje mu biki narigisha muganga cankora n'ibiraka je nari umufundi w'ama ordinateur kubera ko nize informatique muri lac option génie logiciel computer science niyo nize umva nararonka ibiraka vy'amarezo vya maintenance ya nivyo nakora apare yo kwigisha ya naronka ibiraka vyo gukora ama ordinateur nganyene byumvikane yuko vyagushikanye kuko urumva yuko wagiye muri Amerika usize umuryango ngaha ca numva neza ko wari wasize ubirangije ako kazi urumva ko gafise aho kagushikanye ya sinokagaya kuko karantunze mu gihe nari ngaha karantunze kandi sinigeze mbura amahera kuko ya akazi n'akazi umuntu akagira umuntu azogaya akazi kuko akazi karashaka kugushikana ku bindi aho nyene mbese urashobora no guca utanga impanuro ndazi ko hari urwaruka rwinshi mbese sinovuga ngo ni n'urwaruka abantu b'imico myinshi ugasanga bavuga ngo ni ndera amaboko mu kirundo menga niko babita ugasanga nta kintu ashobora guhereza amaboko ugasanga arafise n'ingabire runaka ntayikoreshe aho nyene nk'umuntu akuze kandi yisununiye kuri twebwe urashaka kugira impanuro uhaye abakunzi ba Impower TV mbese n'abandi bose bazonabona iyi interview bakagira ico bakwigiyeho nk'umuntu ageze aho ageze uyu munsi ya impanuro noha abantu bari gukurikira Impower TV umuntu wese Imana yaremye arafise talent Imana yamushizemo iyo tala irashobora kubonwa n'abavyeyi canke ntibayibone bivana n'abavyeyi bawe uko
ihishurirwa bafise ku bana bavyaye mu gihe abavyeyi batayibonye wewe umaze kugira ubwenge urabona neza ikintu ukunda kandi ushoboye nta muntu Imana yaremye adafise talent kandi iyo talent Imana yashize mu muntu nibwo butunzi Imana yamuhaye ubwo butunzi rero udashoboye kubwo exploiter ushaka gukena kandi ufise ibintu vyo gutunga talent ni ikintu gikomeye n'ubwiza bwonyene ni talent kuko turaza abantu batunze n'ubwiza bwabo utabukoresheje amafuti ngo bukwice urashaka kugutungisha mu gihe ubufashe nka talent kuririmba hari abafise talent yo kuririmba hari n'abaririmba badafise talent atari ivyabo uzobikora atari talent yawe ntibizigera bigutunga yani umuntu wese agende yiraba vete mbenshoboye iki apana ibintu abantu bakubwira ko ushoboye abantu ashaka kubwira ngo ushoboye iki ariko neza uzine muri wowe ko atari ikiwawe uzosanga niba ukigiyemo utaye umwanya uri guta umwanya ariko nukora ikintu umva ko kikurimwe ukavuga ati jewe namba ari ugucapa ukumva ko gucapa ari talent yawe bikore bizagutunga ko hari abantu tuzi batunzwe no gucapa ariko namba Imana yaragushizemo talent yo gucapa ukaja muri mu gutamba uzotamba abantu bibaze ko uri umupfumu wacu muri Afrika reka mbwe cyane ngahi mu Burundi umuntu iyo abonye umundi yatanguje akana akabona arateye imbere ubona yatarukiyeyo iyo ni ingorane ikomeye yuko uriya muntu uriya mweta afise ni kubera ni ibintu bimurimwo urumva ugasanga wewe kubera watanguje na karorero nka salon de coiffure nanje nkaca mvuga ngo ujya muri atarunguje salon ngo aradutunganye ugatuza kuyugurura impande yiwe urumva so rero mbakunzi ba Impower TV ngira muravyumva umwe wese cyashoboye abarico ashiramo umwanya wumve ko ikintu ushoboye ushobora kugikorana umwete kandi ukagikora neza cyane bishoboka sivyo gose hari n'ibintu twihendamwo tuvuge nk'ibintu vya orientation scolaire nama mbona soso yagiye kwiga medicine maybe kubera ari vyakunda kandi yumva ko ari umuhamagara umurimo nkaca mvati naje ngomba nje kwiga medicine kandi nzi neza ko ivyi wanje ariko ivyo rero ari informatique ngaca ngenda nkazosanga gose cyo gituma abavyeyi bagomba kuza baraba umwana akiri muto mbe umwana ashoboye iki ukaza uraba ikintu akunda akaba ari tuzomufasha mu kwiyorientamo bica bimworohera gose urakoze cyane Eric ku kiganiro uri kuraduha mese n'impanuro uri kuratanga kuri Impower TV nizera yuko ziriko zirafasha benshi cyane kandi bariko barabikuramwo icigwa gikomeye tubandanije nkuko nakunda kugira ngo turabandanya ku buzima busanzwe ibyo wagiye ukora kugira ngo biteze imbere wambwiye ukuntu bigisha ngaha mu Burundi mu nyuma numvise ngiye gufatanya gato wambwiye ngo wagiye muri Amerika 2018 ngo sohora indirimbo byumvikane ko ubuzima bwawe bwo gukora ntibwagarukiye ngaha waragiye no hanze y'igihugu urabandanya gukora mbega uyu munsi uba Eric muri Amerika yo bariko araduserukira mu bikiye bariko akora mu bintu bimeze gute yo bariko yiteza imbere mu buryo ubuhe nakubwiye ko navuye nganda umufundi nagenda na tournevis nariya niyo nkoresha gusa si ibyo nakora ino si ibyo nkora iriya ariko byose ni amamashini ino nakora ordinateur ni machine iriya naho nkora muri company ikora ama air condition ibintu bizana ubushuhe n'ubukonje mu nzu ubukanye nambara ubukanye ivyo bibona ibintu bizana ubukonje n'ubukanye bizana ubushuhe n'ubukanye murabibona na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura bakunzi ba Impower TV murabizi ko abantu benshi barateye imbere abantu bose bafise ca kintu baratse ukabona kiriko kirazunguruka hari hashushe ukabona haje imbeho hari hakanye nawe ukumva uri kurasusurukanye n'ukuntu murabyumva ko uyu mugabo akomeye rero nda running imashine nda fixing ndakora imashine imwe muri zimwe zigize gukora kandi urabona yuko ivyo bintu uri kurakora mu buzima busanzwe ubona ko ari ikintu bigenda bikungura birakinyungura kuko birantunze
narabirongemwe ubumenyi ubwo bumenyi mbese uriko uradusangiza. Ndashaka kukubaza rero nk'umuntu yabaye ngaha mu Burundi, nkunda kumva ngo babita ngo n'aba diaspora. Diaspora iyo arabaja hari ugasanga baronse inoti bajino, baronse inoti ngo baronse amahera, iyo n'amajambo baba bakoresha, baronse amahera ugasanga jino no kwiryohera, yafashe imodoka, yafashe maison de passage nziza, urumva nyene n'ikiroro ukuntu, ugasanga nta n'ikintu yumvira gukorera igihugu ciwe canke aho yakuriye. Mbega wewe nk'umuntu yabaye mu Burundi, nubwo ntovuga ngo igihe kirekire, ariko igihe wahabaye urumva ko atari gito, na cane cane ko wumva ko hari ubumenyi runaka watanze mu kwigisha abana canke abari mu mashure, urumva ko urafise ikintu bakwibukirako. Nk'umuntu rero yabaye ngaha ahazi neza, ni kihe kintu wovuga ngo jewe mba niyumvira ngo ninatera imbere canke ushobora kubona ateye imbere n'ubu ugasanga uriko urabikorerako, iki kintu nzogikora kubw'ukuntu bwa ngo nukwihesha mu Kinyarwanda bwa ngo nukwihesha ishema, ngo nukwihesha icubahiro. Simaka abantu babimenya, ariko ubwi wawe indani ukumva ngo iki kintu naragikoreye hariya ahantu, nubwo ndi no mu mahanga ndumva ko hari ikintu nirata, ukacirata atari kwirata ku bantu, ariko ukumva indani muri wewe ko ufise ikintu nyene, ikintu runaka wakoze. Hari ico wowe utegekanya kudukorera ngaha mu gihugu cacu, canke ushobora no kuba uzi waragitanguye, ushobora kutubwira. Ndazi neza ko ushobora kubivuga ugasanga hari n'abandi bakunzi ba Empower TV canke abandi badukurikirana bari mu bindi bihugu bitandukanye, bagashobora kuvuga ngo uyu muntu ariko yumvira iki, ngo nanje nokora iki. Urazi uko iyo dukoze bavuga ngo bafita ngo ubugirigiri bugira babiri. Wowe uyuzenye kiriya undi akazana kiriya, igihugu kiragira iki, kiraduga, kiratera imbere. Rero nico naye nshaka kukubaza, numve nyene urumva ko igihugu giteye imbere naje mba nteye imbere. Urakoze. Nimvira ko ndafise amaproje menshi nimvira gukorera hano, hamwe yaramaze gutangura n'amaproje afasha abajene kwiteza imbere, abakangurira kwiga gukora, kwiga gukura amaboko mu mpuzu, ugakora ukiteza imbere wenyine. Rero proje zimwe zaratanguye, sinumva ntataragera ko tuzivuga kuri televiziyo, ariko abazirimwe bamwe barizi ko zamaze gutangura, kandi turabishima Imana ko biriko biragenda neza. Kandi si ivyo vyonyene, hari ibindi biri ku mpapuro bitaraja mu ngiro, mugabo vuba biratangura navyo gukora, navyo muri secteur y'abajene nyene, dufasha abajene biciye mu mbaraga ziwe, biciye mu bwenge bwiwe, akabasha kubaho, biciye muri talent yiwe akabasha kubaho. Turiko turaniyumvira gukora lebo ishigikira abantu b'abaririmbyi. Urashaka kuvuga lebo mu Kirundi? Ndazi hashaka hari abantu batabitahura. Ni label. None citaute mu Kirundi. Ngira ni nk'umugwi ushigikira. Ni nka bavuga ko ari ni shirahamwe rishigikira abaririmbyi bafise talent yo kuririmba ariko badafise uburyo bwo kubikora. Ugasanga zikuririmba muga ntashobora gukora indirimbo muri studio yifuza ya audio, ntashobora no gukora video yifuza. Abo oye biga aho nyene tubwiye inyuma gatoyi, wambwiye Eric ko usanzwe uririmba gospel, indirimbo z'Imana, guhimbaza. Mbega kuri iyo projet mufise ko numva muzoshigikira abaririmbyi muri cadre y'indirimbo z'Imana nyene, canke n'abandi bakora indirimbo zisanzwe muzobamushigikira? Ego muri ubu oye dushigikira abaririmba indirimbo z'Imana, ko niyo secteur dukorera mu twebwe. Yes, urakoze cyane Eric, mbandanya kugushimira uko wafasha akanya kawe ukatwitaba kuri Empower TV, ukavuga ngo reka ubumenyi mfise ndabusangize n'abakunzi ba Empower TV. Byukuri wakoze cyane, ariko nsa n'uri ko ararangiza, mwatubwiye ko muri mu karuhuko ngaha, murategura gusubira inyuma vuba,
hari nk'ushobora kubona kino kiganiro akavuga ngo murashaka kumpuza n'uyo muntu akagira nk'ikibazo kubaza turashaka kukuronka ngaha anyura cyasigaje igihe canke neje nkumva ngo wagiye ndacarenga mugabo si na minsi myinshi nsigaranye ngaha vuba ndasubira hariya Okay, rero ubwo abakunzi ba Impower TV ukaba ufise ikibazo ikintu ushaka kubaza uyu mukunzi wacu urashaka kutwandikira muri commentaire ukandika ukabaza canke ari inyungunganyo canke ari ico wakunze urahawe ikaze kugira ico uvuze kugira ngo unadutere intege kandi tubandanye gukora ibintu bigenda neza rero urakoze cyane Eric murakoze namwe soso Imana iguhezagire cyane kandi ubandanye gutera imbere mu bikorwa byawe Imana ibahezagire bakunzi ba Impower TV yari Solange muri kumwe kuri micro canke benshi bampamagara ngo soso Irad ushobora kumpamagara uko ushaka ndabibutsa ko ari jewe nariko ndavugana n'uyu mutumire aho kuri kamera ya mbere nari kumwe na Beni Trésor niwe yariko aramfasha kamera ya kabiri naho nari kumwe na Claude Nzirimwo nibaze ko muraza kwibona yuko byari bisa neza cyane ubwo nibo bo gushimirwa yesi mwakoze cyane namwe mbwe kuntiza kanya kandi nkuko mubandanya kubikora kunshigikira mukanyereka ko turi kumwe mu kugira subscribe na like mbese mukabandanya no gupartager hirya no hino ndavuga ngo Imana ibandanye kuba mpezagirira ibandanye no kubagura mu byo murimwo byose navuga gute I love you so much yeah bye